Mahoro kuri mwebwe mwese mwahisemwo televiziyo Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera ku ngingo nkuru ziyagize igice cibarabara giserire rihuza serire ya 12 yo muri quartier w'Interekwa muri zone Gihosha na commune Sare carabomotse catwawe nakuzi cari bituma atamiduga izanye ibidandazwa byo mu isoko muri ako gace ishobora kurengana abanyagihugu basaba abatware kugira ibishoboka byose kugira iryo barabara risanugwe abarimyi bo muri commune ya Kayanza bariko baragurisha intete z'ibigori mu kigo Anagesa basaba ko vyonyaruka bakaronswa amafaranga kugira ngo baronke ayo kugombora ifumbire hamwe no kugura imbuto yo muri iri rima gici mukanya muca mubikurikira mwidonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa ngo kubona leta y'u Burundi itaremeza amasezerano ya Afrika arabi ibijanye n'intwaro rusangi amatora n'intwaro ibereye ngo nagahombo ku gihugu ivyo ngo bituma igihugu kidashika kwiterambere nyakuri bishikirizwa n'umuvugizi wishira hamwe Oricome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere wavugira Oricome akaba yamenyesheje ko ibihugu 38 kuri 55 arivyo vyonyene muri Afrika bimaze kuyatera ko igikumo bikayemeza. Ayo masezerano rero ahagaze cyane nkuko ndabibabwiye kuvyo kubahiriza intwaro y'ukuri, intwaro ishingiye ku mabwirizwa, intwaro idashingiye ku majambo gusa, idashingiye ku mashahuri, ku madiscours. Iyo masezerano ashingiye kuvyo kubahiriza agateka kiremwa muntu, kuvyo gutwara neza, no kuvuga kuvyo kubakira ku gihugu kizira igiturire, igihugu kizira gusesagura amatungo ya leta, amatungo y'abanyagihugu. Ayo masezerano ni ibihugu bingahe gusa menga bitatu nivyo bimaze kubishira mu mabwirizwa ngendewa ko yabo. Aho twovuga nk'igihugu ca Kenya, igihugu ca Republika y'u Rwanda, n'igihugu ca Sudani y'Amajepfo. None ni kubera iki? Ni kubera iki leta yacu na nyabuji keneye intwari ishimikiye kwiterambere nyakuri, ishimikiye kukuzabikanya ivyitunga ry'igihugu. Na nyabuji intwaro yacu igihugu cyacu gikeneye ibi byo gutunganya amatora atawanja wangu atarimo igipfungu, amatora arangwa n'ubugwaneza, arangwa no guhiganwa badahezanyayo, amatora arangwa nukucisha ibintu byose mu muco, arangwa no guhiganwa kw'abagomba kwitoza. None ni kubera iki igihugu cyacu kidasinya? Bashaka yuko atawubona ivyo bariko barafuruguta mu vyerekeye ibi bijanye no kudakorera habona, ibi bijanye no kudakorera ku mugaragaro, ibi bijanye no kwiba, ibi bijanye no gushikiriza ibintu by'amatungo, ibi abategetsi baterekwa, ibi bwirwa shingiro rivuga, ibi bwirizwa rigwanya ibiturire rivuga. Rero barazi neza yuko hamwe bose aya masezerano kashira mu mabwirizwa yabo, ivyo bihugu birazi yuko abanyagihugu bavyo bobishuza batobajyamana mu bijanye n'ibi by'intwari bereye. Igice cibarabara rya 12 muri serire ya 12 muri quartier w'Interekwa
muri zone Gihosha na komine Isare carabomotse gitwawe nakuzi cari bamwe mu banyagihugu bo muri ako karere bamenyesha ko aragahombo kanini kuri bo kubera ko iryo barabara ubu atamiduga izanye ibidandazwa ikihaca ibidandazwa bishowe mw'isoko bamenyesha ko abadandaza baca babizimba ko kubera ko bishikanwa n'ababitwaye ku mutwe basaba abatware gukora ibishoboka kugira ngo iryo barabara risanurwe n'inkuru tubaza Sheila Irambona. Ugishika kw'iryo barabara icibonekeza nikimanga catewe no gutwarwa kwaho hantu hamwe n'ukuntu abunguruza abantu n'ibintu ku mamoto baharengana buhoro buhoro. Bamwe mu banyagihugu bo muri ako gace bakaba bamenyesheje ko hambavu y'ubwoba bafise ko inzu zabo zihanamiye ico kinogo zishobora gutwarwa uko gutituka kw'iryo barabara gutuma batakaza vyinshi cane. Abatwara ibicuruza hariya baca bashikana ngahabo imodoka ikapakurura gaca bitwara ku mitwe. Izo ngorane zihari. Urumva ivyashara byaraduze natwe abanyagihugu buunye nukuri ntitumerewe neza bivanye n'ivyashara ibidandaza bica biduga amabeyi kuko bakubwira ngo nabo babishikana bizimvye kubera ibarabara nka twe tuko turahomba musaye nka twe dusanzwe dukorera ngaha aye dukorera imirimo muri izi nzu zo ngaha kandi sahi waje umva turariha amafaranga rero urashaka gukora ugasanga kwera imigendanire ngaha nyibona ikihagarara ntiduheza ngo turonka amafaranga yo kuriha amazu ngo turonke n'amafaranga ngene dushobora gukora natwe bagasaba abajejwe intwaro gutora umuti vuba bwango. Dusaba yuko abajejwe boraba bakaza bakabicyo bakoreye kuri twe turiko turahomba cyane. Abanyeshure bagahita neza n'imodoka zigahita n'abacuruza baca bahomba. Byasabwe kandi n'utwara cellule ya 12 yo kuwinterekwa akamenyesha kandi ko ikigo ubuha kimaze kwishikira kuri ico kibanza. Na ubuha yaraje ikibazo isanzwe kizi rero nuko bogira ico badufashije. Amakuru dukura aho hantu nuko inzu zishika kuri 5 zimaze gutwagwa biturutse kwisatagurika y'ico gice gibarabara. Abajejwe intwaro bo muri ako karere bakaba bamenyesha ko bafise impungenge ko hazoba ibisita vyinshi nihagera igihe c'imvura atagikozwe. Rakoze mugenzi wacu Sheila Irambona mu gisata c'indero umushikiranganje w'indero araherutse guhagarika itegeko nshikiranganje rishasha rivuga ibijanye n'ingene abanyeshure bunguruzwa mu mashure ivyo gusubiramwo umwaka n'ingene impapuro z'umutsindo zitangwa mu mashure ajanye n'ubuhinga. Imvo akaba ari uko iryo tegeko ryari ryatanguye gukurikizwa ukutariko mu runani kosesona mugihe mu bushikiranganje bamenyesha ko iryo tegeko rizotangura gukora mu mwaka uza babona ko iryo tegeko ridatomoye neza kuko rituma abanyeshure benshi bayoberwa. Iyo nkuru tuyibaza mugenzi wacu Apollinaire Muzagara. Muri iryo tegeko rishasha ingingo ya 3 nshasha ivuga ko umunyeshure atamenye mu cigwa c'ubuhinga icari cyo cyose ku bice 60% afata ko yaronse esheke ko rero yayobewe n'ico cigwa ariko yahora ayo manota ari 50% muri rusangi. Ivyatumye abana baca bagira ama esheke menshi ko bavuga ko kuronka amanota nkayo mu vyigwa vyose vy'ubuhinga bitoroshe. Mu ngingo za 40 gushika 44 z'iyo tegeko nyene rishasha hanavugwa ko umwana afise ama esheke ashika kuri 5 akaba afise mu ndero amanota 50%, 58 mu vyigwa vyose, 60 mu vyo bita stage, 55 mu vyigwa vy'ubuhinga muri rusangi hamwe na 45 mu vyigwa bisanzwe baca bamureka akamenya iyo basanze afise 50% muri ivyo vyigwa vy'ubuhinga yari yayobewemo. Ariko mwitegeko ry'umwaka uheze hasabwa amanota 40% kuri 50 iyo tegeko rishasha mu vyigwa vy'ubuhinga. Izo ngingo rero za 3 na 40, 41, 42, 43 na 44 ziri tegeko rishasha zatumye haba ingorane bituma umushikiranganje w'indero ategeka ko hakoreshwa itegeko nimero 610 agakwego 674 y'uwa 13 ruheshi 2023 byahahora. Ivyatumye abanye
abanyeshuri bamenya cyane gusumba igihe hari hakoreshejwe itegeko rishasha nimero 610 agakwego 787 y'uwa 18 ruheshi 2024. Akarorero ni kuri lycée technique Alessandro Rossi hari haronse impapuro z'umutsindo abana 30 kubashika 83 ubahari, ariko hakoreshejwe iteko rya kera haca hamenya abana 57 ivyanejereje abanyeshure eka n'abigisha bigisha muri ayo mashure aheze. Arakoze mugenzi wacu Apollinaire Muzagara mu gisata c'uburimyi, naho abarimyi bo muri komine ya Kayanza bariko baragurisha intete z'ibigori mu kigo Anagesa basaba ko bonyarutsa kuronswa amafaranga yabo kugira ngo baronke ayo kugombora ifumbire hamwe no kugura imbuto yo muri ririma ry'ici. Jean-Pierre Ndagijimana ajejwe kwegeranya umwimbu muri komine Kayanza muri ico kigo arabahumuriza ko ico kibazo leta ikizi amafaranga ngo abonetse bazoca bayaronswa. Ni nkuru tubaza Patrick Sengiyumva. Muri komine Kayanza umwimbu w'ibigori w'abarimyi uri kuregeranirizwa mu bibanza bine bigize amazone y'iyo komine ariyo muri Makabuye, Nyabihogo hamwe na zone Kayanza. Aho twaca kuri uyu wa mbere ku musozi gw'intare ariko haregeranirizwa umwimbu w'ibigori n'ikigo Anagesa batumenyesheje ko kuva umushikiranganje wa mbere ahagaritse vy'imfata kibanza kwegeranya umwimbu w'ibigori w'abarimyi ko muri zone ya Kayanza uyu munsi ariho basubiriye kwegeranya izo ntete z'ibigori. Jean-Pierre Ndagijimana ajejwe ico gikorwa muri komine ya Kayanza amenyesha ariko ko bafise impungenge ku imiti n'ibikoresho bishobora gukeha mu minsi iri imbere ngo kuko abarimyi bazana intete z'ibigori ku bwinshi. Avuga kandi ko bariko baragura ivyo bigori ku ideni ngo kuko ata amafaranga araboneka yo kuri uwo mwimbu w'ibigori w'abarimyi. Abarimyi twavuganye tubasanze ku musozi gw'intare hafi ya paruwasi ya Ruganza bashoye uwo mwimbu wabo w'ibigori batumenyesheje ko banezerejwe no kuba leta ibicishije mu kigo Anagesa yasubiriye kwegeranya umwimbu wabo w'ibigori, ariko bakanegura ko batacizere ko amafaranga bazoyaronswa vuba ngo baronke ayo kugombora ifumbire hamwe nayo kugura imbuto yo guteragira mwiririma ry'ici. Bagasaba leta y'u Burundi bicishije mu kigo Anagesa kuzoca babaronsa ayo mafaranga y'izo ntete z'ibigori bashoye ngo kuko uretse ukugombora ifumbire no kugura imbuto zo guteragira muri ririma ry'ici ngo basanzwe banugarijwe n'ubukene budasanzwe mu mihana yabo, ngo ayo mafaranga y'izo ntete ngo akaba yoca bafasha kwikenura muri vyankenerwa mu mihana yabo. Tubajije Jean-Pierre Ndagijimana umukozi wa Anagesa muri komine ya Kayanza kijanye nayo mafaranga y'izo ntete bariko baregeranya, yatumenyesheje ko atanyishu yoronka kuri ico kibazo, ariko akizeza abarimyi ko leta izokora ibishoboka vyose ngo ntibarazisizi gutyo ngo baronse ayo mafaranga yabo kare. Ni kuri iyo nkuru ya mugenzi wacu akorera mu ntara ya Kayanza duce dusozera ko ano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu.